kumva ko umukobwa yo kubahuka iwacu ukagira projet ngo je ngira ngo uri ahantu umuntu ubake n'ibintu bigoye rero uyo mugore iyo muhuye atarahuye na Kristo reka mbivuga uko biri kenshi aba ari umugore bamwe twita ingare kandi atari we aba yarahindutse n'ubuzima bukomeye bwaramukomerekeje ku buryo uwo mugore usanga ari umugore w'ingare iyo ni intambamye ya mbere imwe idasanzwe hama hari ikindi kintu kibi cane kivamwo ntakunda kibabaje ngo je ngo reka ngo nirondere akana ngo ibisigaye ngo ndabivuye ako kana umukamara kaguha umukamara akundana umukama ni mwiza mugabo iyumvire umwana utazobwira se uko kenshi abo bana duca no kubavyara ku bantu tutokubaka kwereka abantu tise umwana nuri hanyuma osi mwe wavuga ugiye mu byo kuvyara abana ni iki hari ibindi bintu biva two developa cyane hanyuma no kuvuga wagiye muri ya vie ndavuga mu Faransa uri muri ya vie sexuelle active kugira ngo rero uzoyivemo uje muri chastete ni ikintu kigoye cyane bakunzi ba Axia Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye uno musi rero tukaba twagarutse hano kuri televiziyo yacu ngo tuganire ngira ngo mwamaze kubona umutumire w'uno munsi musanze mumaze kumenyera ndashaka rero atwidondore hanyuma duce tubandanya n'ikiganiro cacu mwaramutse mwiriwe wese ahari umutumire w'uno munsi ni mama Nyishu umutumire mukutsa kivi akora byose umwanya bivanye n'ikiganiro nk'uko yabivuze rero nibaza yuko benshi muri mwebwe mumenyereye kubera ko tumaze kuganira byinshi kuri no mbonesha kure yacu no musi rero ni mama Nyishu wa mumama w'umwigeme ni wa mumama w'umwigeme ngira ngo uri inyuma ariko araturyohereza nibaza ko nawe afise amatsiko gutahura uwo mumama w'umwigeme uko biri n'uko bibayemo rero karibu dufashanye karibu bari bafise ibibazo nka Olivier karibu bashaka gutahura byinshi kuri ico kintu twumvirize uko bimeze urakoze cyane karibu kandi mu kiganiro yego murakoze nuko mwe yamaze no kumvuga ugira remeshe kino kiganiro mutariko murabona ni Olivier Ntwari nkuko rero abivuze tukaza kuvugana sinzi ukuntu tucita mu kirundi neza celibat prolongé tukivuga mu kirundi neza ngira turaza kuvyumva mumaze iminsi mumubona kuri no televiziyo ni mama Nyishu bahajije kuvuga ko ari umumama w'umwigeme ati ivyo bintu birashoboka Nuruvange tugire ku muriri ubwari tubwire ukuntu uri umumama w'umwigeme Nuruvange ari gihe naje murashika ahantu urabona iyo bariko bari presenta biroroshe ari gushika ahantu bati ni mwidondore nkabanza kwiyumvira kubera ko mbanze ko mpavasiga ibibazo byinshi mu bantu ahubwo sinzi ko mumaze kubibona yuko mpera ku mumama ni kuvuga ngo jewe niyumva gose ubu mama gusumba ubwo bujenyene kandi n'umuntu akuravye nyene nta ntuziye kwirirwa nta bibazo byinshi yo kwirirwa arabaza arabona ko ari umumama ego ni umumama kandi ubwo bumama ganda bumaze mwigihe nk'imyaka nk'ingahe nyinshi cyane kuko nabaye umumama kuva kera ufite kuba umumama nibaza ko ari kuvyiyumva hariho ubwa mbere kuvyiyumvamwo tuvuge ku bikorwa umuntu dufata bakora hariho kuvyiyumvamwo hariho no kubibamwo hariho rero igihe umuntu atamahitamwo agira yisanga muri iyo hall rero ubwa mbere nk'imfura umukobwa ibyo wonya vraiment iyo mbonye umwana w'imfura w'umukobwa nkasanga ako kantu ntikari muri we cya numva nteye ubwoba parce que banatubwira yuko umukobwa avukana akantu ndabuze ingene ndagashira mu kirundi kubumama ngo aka instinct maternel muri we
donc umukobwa uwo ari we wese ako kantu avuka kari donc ni ndemanwa avuka ako kantu kari muri we umaze kuba rero umwana mukuru w'imfura ho gaca kaba kagutse ari kanini kuko uri retrouve nyene uri une petite mama nkuko bamwe bahora babigira rero urumva abumvirije ibiganiro deja nisanze muri iyo hall kubura kwanza umuvyeyi wa mbere hakiri kare hama casanga nyene nabikuriyemwo ukuntu ku buryo hari n'igihe nk'akantu niyumvira nk'akantu nacasanga ndiko ndiyumvira niyo none ngo mama iyo niyumvira gute nk'ubu donc ukamengo ndashaka kuba sa fierté quoi donc ahari arebe anezere yumve ko atahomvye kuba yaravyaye ifura y'umukobwa urumva naho vyahereye hama mu nyuma bijanye n'ubutumwa kuko aho bitwengereje rero ubwa mbere nari umumama afise ubwoba ni ukuvuga umumama atinya kwiyegereza babandi yumva ashaka kubera umumama nari umumama ahubwo yumva umengo arashaka kuba epani sizigiye twakivuga yisanzuye yikunde yiyumvire kuri we nibaza ko vyayivuye kuri frustration umuntu yaba yabaye mu gihe kirekire ariko rero maze kwemerera umukama kurangura ishaka ryiwe yashatse muri jewe nisanze rero mbaye umumama ategerezwa kwegera abana kabatunganiriza ibyo bakeneye byose rero nicyo gituma kenshi nezererwa ubumama gusumba ubwo bukumi ko nakare sha urivyo ubwo bukumi burebure buranavuna kandi urumva ubwo bukumi je narabitomboreyemo ko Imana yangize umumama urabona duhuye nka jewe no muri bisi barashaka kumbisa mama ni wicare oh la la ubu vyibuhe burakiza ndiko gashambara karafuka ubwo bukumi bugeze kuba umwanya muremure buravuna psychologiquement nawe ubwawe ucumengo ntumeze nk'abandi muri societe turimwo biragoye hanyuma nyine mbaje naritomboreye nyene nibera umumama bica bingwa neza ngabo quelque part igituma ndagashiraho ni koko ari abantu bavyitiranya cane je sindi genre ngo narashitse ko agasaraba ku rugo vyarigeze hari igihe nabibayemo narashize nk'agasaraba turaza kubigaruka ego mugabo urumva nico gituma mvuga kwanza umumama navuze igituma mvuga umumama nuko nezerererwa kuba umumama kuri jewe niteka ridasanzwe hama rero ako kuko ndi umumama w'umwige ndagashiraho kugira ngo abantu bavyumve yuko ntibave bibaza ngo narabivuyemo ku batavyibuka watanguye kwitwa mama nyishu ryari turazi ko hari umwana ufise ku batavyibuka batakurikiranye ibiganiro nivyo urafise umwana ariko umwana utavyaye wavuze ko uri umwigeme vyatanguye haheze nk'imyaka ingaho uri mama nyishu ine nigiye gusatira 5 kwa kane tuzoba dukwije imyaka 5 ego nuko rero ikibazo ngira nkubaze ni kijanye nyene no guteba kugira ubugeni ubukwe hari abantu bibaza ati mbega birashoboka inkumi nk'iryo ubundi akagira ati umumama nk'urya ataragira amarari ivyo birabaho abibamwo gute mbaze ikibazo ciza cane sinabonye ingene vyaje ofe sinigeze mbona ingene vyaje navyisanzemwo hama wari kumbaza mu myaka iri imbere yuko mama nyishu yogeza aya masaha atarubaka nari kugutwenga kuko ntivyari biri muri gahunda canke ngo niyumvire ko vyombako kuko jewe d'abord narabivuze no mu kiganiro kindi nacishijeko nibutsa n'abanywanyi kugira ngo mama nyishu umuhamvye bisaba kugenda urafatanya twa dupande twose agenda aratanga kugira ngo ntibigucange natanguye gukundana ndi muto umva natanguye copinage ndi muto kandi nari wa mukobwa bahora bavuga gute ngo ikigwaniko bari bahari hamwe ubura amahitamo ambara dushwa rero urumva kwiyumvira yuko nogeze uyu munsi ntavyari mu mutwe gusa niyumvira ko atamahirwe nagize mu maholation yanje kubera ko mu kiganiro giheruka nageze kuvuga nti narasabaga
urumva natanguye iyo copinage ndi umwana mutoya kandi iyo copinage ndayitangura muri hangana hari ibintu bingora kuvuga mu kirundi baravyumva ego iyo copinage ndayitangura mu kurondera affection urumva gushaka kumva ko nkunzwe rero ndayigiyemwo bya bindi nashaka sanga siko bimeze sanga babandi banyiruka kwinyuma vy'ukuri suko bari urukundo rubazanye ni urukundo entre guillemets bobo bari bafise ibibazanye ivyo bandonderako ni kuvuga rero iyo umuntu aje ari cyo kurondera ni kimwe arakironka bikaba birahetse kuko urumva kurondera ko ndakironse ca nigiye canke naho agasanga ico kurondera ko ntaca rose naho nyine acageye urumva rero ca ntangura gukomereka ndi umwana mutoya dovyite ngo guhemukirwa yego nico ngira guhemukirwa ndi umwana mutoya ariko muri jewe nama mfise gushaka kugerageza misi yose kugerageza uko rero Olivier nagerageza niko nakomereka hama ikindi ishusho jina rifise ry'umuntu w'umugabo canke ry'umuntu w'umupapa mama apfuye kubera nshaka kuja muri ya hole yiwe ufite ngira ngo nashatse kubaka urugo rwe niko novita mwana navyita uko nyene aho rero naciye ntangura kubona mbega mama yarabayeho gute mbega mama yari yubatse gute mbega mama vyari biri gute muri ya myaka Olivier wibuka mike cyane ni kuvuga ngo rero rya shusho ryiza rya wa mugabo nemera wa mugabo nakunda wa mugabo na venera ica rirahinduka ahubwo ubaye inarugo kandi kwa kuvenera donc kwa kundi umuntu bo wumva ari cyo citegererezo cyawe numva birahindutse rero no kuvuga urumva rero nageze kubabazwa n'umugabo wa mbere w'ubuzima bwanje ari umuvyeyi wanje hama canza ndababazwa babandi baza kundondera nkasanga kumbe ryashusho siko bimeze bice bituma rero gwagwa nkugo w'abantu b'abagabo rugenda rurakora naho rero navuze nti ufite iyo seriba yanje twabuze uko tuyita mu kirundi yabayemwo imico ibiri bon ngira ngo novuga ibiri kuko uwa mbere wose ndawusa nk'uwukuramwo urumva uwo wa mbere n'uwo narindi mu bintu by'ibanze by'ubwana by'iki ntaritora tuvuga ati by'imyaka umuntu wese aragera igihe agatangura voilà hanyuma no muri kwa kugerageza muri kwa guhemukirwa muri kwa kugira gute naragiye muri phase yo kubicishamo akarongo candiraba umva byaranyatse estime de soi byaranyatse personnalité sanga jewe ubwanje sinshifitiye icyizere urumva kandi ori nico gihe barakura ariko muri jewe ni nkaho muri jewe nari narapfuye donc naho bakurakuranwa we ntiwabifata kutababona no nari naramaze kubatera icyizere kwa sinari nkifitiye confiance navuga nti nabo naho baza ni bya bindi nta buzima ngire ndabaronka rero jewe ntangura kwiranda ntangura kubona ko ntari umukobwa mwiza amadefo yose utangura kuyarunda iyo ndabyutse nditwenga ntangura kubona ko ntiza amashuri kuko peut-être ico c'amashuri tuzokigaruka ko mu nyuma kugira ngo abantu babitahure kuko ico ndagikunda cyane numva shaka no kuganiriza aba jeune cyane kuri ico ko ntashoboye kwiga amashuri je nashaka kandi uberego urashobora kuyiga mvuye hano naje burayi kandi ngaha urumva ntangura kubona rero ya mashuri ntiga ntangura kubona ni mbega je ndiyinde ofete ntangura kubona ne ko ikinaka nagerageje bikanka nanaka nkagerageza bikanka antuka sibo ibiro byose ni jewe hama rero nyene ndavuga nti jewe rero byo mbona byo nta by'ubugeni bihari cyavuganye reka rero nze ndiberaho ko nyene ko ndavyumva nuko gusohoka bibi gusohoka atagaciro nyene ndabihaye kubera nyene narabona yuko atamahigwe no gifise ku buryo nagiye Olivier mu relation ntishimira ariko jewe nahisemwo kuza ndabivuga kugira ngo niba hari umukobwa yomera nkanje canke yofata iyo ngingo abireke kubera ko naho nyene
nta mahoro no kuvuga ngo jewe maze kubona ko iyo misore indeshe ataco bivuyemo namaze gushiramo agasaraba jewe nta n'ubundi sinzorongorwa hanyuma wibuke ndiko ndakura ndiko ndaba uwundi mukobwa naho ku gaciro jewe nagataye muri jewe indani umbonye gutya Olivier ku maso ntavyo wamenya ko nari umukobwa ari vraiment chic agerageza kwishura ku mwanya concordance y'impuzu ibintu byose ugasanga ni koma narapanga ku buryo nabandi iyi mpuzu iyi ndwi ça va être du vert donc yaranje ikaba vert ku nzara ahantu hose ibintu byose teni yanje nkavuga nti iyi semaine hazoba harimo du vert c'est tout nkasubira mva dimanche nara prépare teni ya semaine kandi ivyo muga nkabikora muri jewe tabiryoherereye ego nta gaciro kanini bifise umengo je vais prouver au monde que ndi umuntu nanje rero nca ndavira ntangura gusohokana n'abagabo bubatse tubivuga uko biri n'abagabo bubatse kumvo iyahe navuga ntuge ntazomena umutwe d'abord iyo relation ndayigiyemo nta rugo ndayishakamo nta avenir ndayishakamo ni ukuvuga ni ugusohoka no gutaha pointre kandi navuga nti jewe urwo rugo nta nicyo ndarushakaho ni ukuvuga ntacyo nje kwica kuri we n'umugore wiwe byo arimenya jewe kugira nsohokane n'umuntu voilà umengo ni ibintu biba bikurimwo bireponda ufite atari wewe hama mugabo casanga ufite ingene twebwe twaremwe burya ntibazi baba benshi nababandi twita abamaraya umugore burya kugira ngo akwakire uri umugabo harimwo akantu basi gatoya urumva rero naca niro tuva za relation nagiyemwo noneho rero ni ukuvuga wa muntu we wabigiyemwo atagaciro wabihaye ariko ngo wafose dosi flotte musipi ugasanga wa muntu yafashe umwanya munini muri wewe ugasanga wamukunze ugasanga uramukumbura tuna palo droit gukomanga urugo rw'abandi ugenda ubunda uri gisumo ugenda wihishije hanyuma ni wa muntu niyagira amayeko yuko muhira babimenye cyayisokera parce rega ndiko ndabwira abakobwa ari abakobwa yibaza ngo parce que je sors avec ujya muntu ngurumva ngo jewe ngo hari cyo ndushije ujya mugore mone umugore nugiye yasize muhira basinye ivyo wowe biragusha ni bya bindi nyene by'utugeso tw'abantu ni ibyo nyene vya nature mugabo naganda kumenyeshe mupfasoni mwigeme umugore nujya basize muhira uzoshaka usohokanwe bashake bagufatire n'indege ariko nyina w'abana elle à la maison donc tôt ou tard mushinga ntaye araza gutaha rero nivyo byarankomerekeje cyane cyasanga vya bindi nari niyumviriye siko biri donc kindi gikomere tubivuge gutyo rero ndashima umukama cyane kubera yasanze muri iyo phase yo gusura gukomerekera aho hantu aranyiyereka ubuntu bw'Imana urukundo rw'Imana ruransaga cyasanga bimwe ndimwo sivyo naremewe donc nahamagariwe ikindi kintu nsanga ndi umukobwa mwiza cyane sanga mu mugambi w'Imana harimwo plan niniya projet niniya sanga ndo mama w'agaciro sanga ivyo bintu byose nagiyemo byo kwiyambura ubuntu nibibereye ubwo iyo phase rero irashitse iraheze Burundi muri phase ya mama nyishu arindiriye umuntu quelque part nico kibazo nyene nagenda kubaze twumvirije ivyo byose ubu twitega ati hamwe hoza umuntu umugani w'abarahata wa projet w'umugambi umugambi atari wo gufyina uri ready tuvuge mwaye majambo hari ndabwira ko Angele arantebeje aragutebeje umuntu abare mu munkangurira ahantu hari ijambo ry'Imana urazi ko ngo urumva ngo Imana ngo yararavye gusanga umuntu ngo ntibakwiye ko yibana siko none ijambo ry'Imana ritubwiye ngo hama ngo isinziriza Adamu icikuramwo akabavu kamwe iragenda nyene yejeje kubitunganya irakomanga rero namusaba Uwiteka ntingira hari ivyikiri kiratungana kandi koko birahari yego ivyo naciyemwo ni byinshi twashatse gufata umwanya muto niturambira abantu ariko ifoko Imana ikuramwo vyama virus yose yari muri jewe kugira ngo niya mpugo rugo ruzoba urugo rw'Iteka rero urumva ndihanganye ndarindiriye nibwira ko Imana itaraheza
koza ya myanda yose amaje confiance ni yaheza koza izo inkomangire ya damu wanje hama kandi abatihuta ndabivuga uko nawe urimwo baba bataragira ubwo bugene bataraja kubaka wowe ushobora kubabwira uko kurinda hari uca agomba kwihuta njane n'uwuje ngiriki wowe ushobora kubabwira mbajije ikibazo kiza cyane urivye kubera yuko muri societe turimwo na umuntu atubatse nta gaciro bamuha hama biravuna mugaba agaciro twibuke ko akagumana kubera Imana yakamuhaye Imana sivyo nakubwiye nti je Imana yagize ubuntu nagiriye ubuntu Imana iraza iransobanurira sigurira isubira kumva ico ndico n'uwondi we ariko biragoye muri iyi societe yacu turata agaciro cyane turaremerwa hama osi ugaca usanga utanguye gufata ingingo ku bw'uburuhe donc ngende ngire nk'abandi uwo ari we wese yoza nogenda kagaciro mama nyishu yavuga yata abakobwa benshi baragata ngo ndashaje urashaje uri gusiganwa nande umwese kafise ntuze urugendo kandi iyo myaka niyo tubona tugiye muri bibiri bangukira urusoro mu nda ya nyoko nari ndakuzuka même ça avant ngo wari mu bitekerezo by'Imana wo tubwira imyaka wamaze mu bitekerezo by'Imana nta numwe bitora iyo myaka ivyo nivyo wacu kumenya imyaka yihebere Imana sivyo ariko kandi ndabibutsa yuko nous sommes pas appelés twese kurongora cyangwa kurongora mugabo niba mu mugambi w'Imana igihe yakurema vyari birimo my dear naho uzofise biro 6 tuzoguherekeza nyene dukoma amashi hamizomenya ingene bigenza urumva rero birasaba kwihangana Paulo we bavuga ati yaba byo bakundi bashaka kugira ko nyene ariko nahanda vuga ngo hazogera igihe ngo haragowe ngo ubere ngo ujongeje n'ivyo ego no kuvuga rero nariko ndabwira abari mu myaka y'ubu yabaga bakabona bariko barisununura imyaka iragiye ngo sinokwiza imyaka 30 wala nukuri biravuna ni birebire biraruhisha harimo ibintu byinshi cyane ariko nagira ndababwire ngo mugire kwihangana ntutakaze personalite yawe ntutakaze ico Imana yateguye ku buzima bwawe ntuhushinzira kubera n'umugambi w'Imana ni projet y'Imana ni mission y'Imana ku muntu wese ni waje rero kwambara impuzu y'abaseribateri ba donc b'imyaka yose utariwe hari ibintu uzo buri kuronora uzoca usanga ari bya bindi twama dusanga nguriya muntu kubera yuko wambaye umwambaro utari uwawe niba uri umuntu utari wo kubakaja kubaka naho nyene uravyica umuryango urakunanira nibwe rero ngo ni kwihangana kugira igisabisho ukegera Imana bugira afise ukuntu itubwira mu mutima w'Imana ukamenya ico wahamagariwe hama ukabibamwo ugasangira gufashije na vya bindi byose bigoye kwa kuntu bajyana inzara kwa kuntu batuvuga kwa kuntu baduhaye ama etiquette baraduhaye n'amazina ivyo byose umaze kwemerera umukama usanga vyoroshe kubamo gusa hariho abadatahura ati nta dufatiye no mu muji ngira niho bikaze cyane ati nta muntu yobaho uko atagira ububakanye nta muntu yobaho ati ivyo bintu ntibibaho ati basupfa umurongo wo musohoka naho kubivuze ariko jewe ndabimaze mu myaka 10 nanje kera narinzi ko bidashoboka tellement que igihe jewe ndabivamo mfata ingingo yo kuba jenyene narifise agakalendrier natandakrosha genre umunsi byakunze kandi jewe nk'ibitangura urivyo nari nabwiye Imana ntumviriza rero twumvikane ndafise intaheza abantu benshi bagumye mu bukumi n'ubusore imyaka myinshi cyane ukanzongumiza igihe kinini cyezo cyadabiva ariko rero kubera Imana ari rukundo no kuri niyifashe ni inshoboje turipfuza bijya bindi abandi bose bipfuza natwe turavyifuza ariko mukama arakugumbira ukumva nyene ubuntu bwiwe buraguhagije mbega nyene nk'ubu uri kuraraba intambamyi zishoboka mu gihe utevye kurongora canke kurongorwa uri kuravuga nk'imyaka 10 n'ingahe nk'igihe nk'ico cyose kiba giheze umuntu ugerageje kwiyumvira ubona intambamyi ari izahe ni nyinshi cyane nk'ubu jewe ndi umugore mugabo nagiriwe ubuntu bwo ku bintu bimwe ndabitahura kandi jewe ndugurutse tukabiganira ko bikaba vyoroshe ariko biragoye uwo mugore amaze imyaka 10 ari wenyene donc ari papa ki mama kirerere urabona vyose sometime uba warabaye umugabo hari abatabitegera kwipapa no kwimama n'agaterero mega gakunze sinzi woduga hari bacwe gato mu yandi majambo urumva ariho iyo seriba yacu tubibamwo ibice bitandukanye hari abo bigora kwa avansa ngo babeho akumva umengo ategezwa ko ari wa mwana wo mu nzu
mugabo jewe urumva narasohotse sivyo jewe narasohotse ubu ndi jenyene no kuvuga ubu jewe mu rugo rwanje nkora inshingano z'abapapa n'inshingano z'abamama kuvuga urareha inzu vyose naragiriwe neza Imana irampa aho mbaye urumva deja ni intambwe nini kumva ko umukobwa yo kubahuka iwacu ukagira projet ngo je ngira ngo uri ahantu umuntu ubake ni ibintu bigoye rero uyo mugore iyo muhuye atarahuye na Kristo reka mbivuga uko biri kenshi aba ari umugore bamwe twita ingare kandi atari we aba yarahindutse n'ubuzima bukomeye bwaramukomerekeje ku buryo uwo mugore usanga ari umugore w'ingare iyo ni ntambamye ya mbere imwe idasanzwe ntambamye yindi hariho abantu tugoye gukunda usanga nyene tellement on a souffert ku buryo umwanya wose udodoye nikanga kubabara ikintu ca mbere mbona ni azompemukira azompeba kirasumba ahubwo kubona yuko uzanwe n'amahoro donc niyo ni intambwe no baje ari muri wa mugambi tugenda twarahamutse musanzwe tugenda ni hamu hama hari ikindi kintu kibi cane kivamwo ntakunda kibabaje ngo je ngo reka ngo nirondere akana ngo ibisigaye ngo ndabivuye ako kana mukamara kagumu akundana umukama ni mwiza mugabo iyumvire umwana utazobwira se uko kenshi abo bana duca no kubavyara ku bantu tuzokubaha kwereka abantu tise umwana nuri aye hanyuma osi mwe wavuga ugiye mu byo kuvyara abana ni iki hari ibindi bintu ngo two developa cyane hanyuma no kuvuga wagiye muri ya vie ndavuga mu Faransa uri muri ya vie sexuelle active kugira ngo rero uzoyivemwo uje muri chastete ni ikintu kigoye cyane donc ucurerera babana wa mwana canke babana bazoza mu buhumbu havamo ikintu kibi gose ngira ngo nico kibazo ca nyuma ngirenda kubaze ndabona ko umwanya uri kuratujana hariho siritu abakobwa bo bari bafise ubuzi bufadika bafise amahera tuvuge bafise amahera bakunda bavuga ati jewe nta stress ntaki rega bo nta jambo bababwira bo babona yuko bo kwigumira yose baprologe ari ushobora kwiyumvira rero kana nivyo bindi nakubwira Olivier ni hahamuka guhemukirwa cyane uwo mutima wahemukiwe urahamuka uwo mutima wahemukiwe urabukundi kontu sivyo ariko ayo mahera ntaje gukuraho icyo Imana yavuze nous sommes créés à partir de l'homme sivyo twe turabafasha niko ijambo ry'Imana ritubwira nuko ngo hari igituma Imana yaraturemye turabaryosha ubuzima kandi twaje gufasha ubuzima bw'umuntu runaka yabanje kukubaho avant sivyo rero satani yaraje aratwiba iyo vision arashaka konona umugambi w'Imana mugabo mu mugambi w'Imana yari ngo ntibikwiye ko umuntu yibana rero urumva shetani yaraje kandi ntaza ngo nje shetani n'amahembe ndaje korera ko je vais opérer mugabo nuko yaje ko opéra kandi ugasanga no mu nzu y'Imana ivyo vyiyumviro birahari ugasanga abantu twese twarabitrouvé normal acha kubwira ngo no fuma mba ndi jenyene ngo hako bimeruko ndibuka n'umuntu je duheruka guhura yarambwiye n'umuntu hanzi il y a 20 ans arabwira ko kandi we ngo wamye uri kigawe asa nk'untera inkuru ariko cyarambwira ngo mvirizo ndagutera inkuru ngo baho bigeze ngo bivemo gose ngo ntuzubijemo uko ko ingo z'ubuziragoye ngo z'ubuziteye ubwoba ngo je ngo ivyo mbona ngo ma divorce mbona urumva niko ko isi iri kiragenda itituka itakaza uburyohe n'akanovera donc cyo dusanga vya bindi wa mugambi w'Imana turiko turashaka gushaka umugabo kirazira nta wonona umugambi w'Imana ivyo nivyo ba nuko rero sinzi ko hari akajambo kanyuma ku bijanye na Seriba Prolonge wowe bibayemo ubizi wobwira abakurikiranye kino kiganiro umwanya watubereye muto ngira ngo tuzovyagura mu kindi gihe ariko numva umutima wanje ubwobe bwo kubwira abo bantu ngo mureme kandi muhumure umukamara bakunda ntabwo ari course twese turi ku murongo twese turi ku murongo abo wahetse baraguca ko bakagenda nivyo bindi nakubwira ni kinyegezwa c'umukama uko mu bitekerezo vy'Imana ni hanini gose nta no kwinjirayo wowe ntuzi biriko biraberayo ariko nimba wumva muri wewe koko kuko wigiye waremewe kubaka iyo waremewe urugo urabibona n'inyifato yawe n'iki byose biragaragara no kuri ni wihangane isi ntikubeshe ntikumara uburyohe ntiyagira ikintu kiza kigusahura wumva yuko ngo ntukwiriye ntubereye wumva ngo imyaka irakujanye ishaka igende Imana irafise uwo yateguye swati muyinganya
canke naho azoyisupport uko nyene nagira icimubwira rero nukuri tugira icizere surtout ugumbira umukama kuko utagumbiriye umukama urivyo n'ubuzima bugoye n'ubuzima bugoye birarengera kutuvuga tutumva bakatuvuga twumva bakajyana inzara twumva bakatwetiketa umva nka jeho nubatse inzu n'urundi rwego umuntu atubaka n'inzu urapanga akazu kawe bipangiye ngo niba abagabo bayimurihiye aho nawe ni struggle urarapanga imitwe warakitse n'umwescro ugenda kugurana amahera yo kwishura inzu urumva ni ibintu birebire umuntu arashobora kuguherana ngo ujya ngo ntacayamaza ngo nawe amahera ngo yakoresha iki kandi nawe wavunaguritse none utoba atawo ufise uyaho ugashima kuyashira kuri konte sa yawe kubera ko umuntu yaherana ngo ntacu ufise ngo yakonte mutayarondera voilà umuntu anavyara ngo naka nagendeyo ngo niwe afise umwanya mukiriyo niwe bashaka kugenda mu yandi majambo tina pas de vie privée wewe donc ahariya hose ahantu hose bakeneye umuntu niwe baca bashaka alors ni kwihangana ni kwihagararako ni kumenya agaciro kawe aho batakaguhaye wewe ubwawe ukakiha bica bigufasha kubandanya yego nuko rero bakunzi ba Axia Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu naharangiriye ikiganiro twariko turagirana na mama Nyishu abandi baramuzi nka Emeline hano kuri Axia Vibe TV ntimwibagire n'ubunguma ndabibutsa kuraba ibiganiro byacu mu kugira ama commentaire mu kubisangiza n'abandi kugira ngo bibubake hanyuma tuzosubira mu bindi biganiro ciao ciao tuzosubira aho gutaha